gatumba rero yacu n'ukuri dutwawe kuva muri 2000 amazi adutera yongera kama agenda yongera aza. Ubu hariho abantu twari mu masite hariya muri Kinyinya ya mbere, Kinyinya ya kabiri n'abandi bari muri Soberi twari twarigaburanye. Ariko hagati yaho hariho abari baronsa humutse bari batashe barabasubiza ku maparasera yabo. Abapangayi nabo barabahereza uburyo kugira ngo bagende gupanga. Hanyuma rero ubu naho murabona iki kiza kije no munsi. Nukuri no gusenga Imana yo mwijuru kuko cateye Gatumba yose. Nukuvuga kare yari mitumba ya Mushasha ya mbere, Mushasha ya kabiri, Gaharawe, Kinyinya ya mbere, Kinyinya ya kabiri, Muyange ya mbere, Muyange ya kabiri. Hariho imitumba itari yashikiriwe ariko ubu yose yashikiriwe yose ngira murabibona. Aho hiya amazi ikambi yatwawe no ngaho se hatwawe. Nukuvuga amazi arikaza azanana ngaha yongera azanana ngaha. Tanganyika rurasunika kubera guzuye, Rusizi kubera guzuye rukabomokera ngaha. Ubu dusigaye turi mu kazinga. Nukuri ibintu tuko turabona tubona ko ari ibintu biduteye ubwoba cyane. Ubaho twahora turi mu mahema. Tukihafisa amahema yagiye bari batwubakiye oyeme yari yadufashije. Hariho abaheruka kuronka ku buryo bararonka amafaranga baragenda gupanga bongera ntibapanze mu Gatumba babashiye baja gupanga ijumbura. Ariko abatashoboye gushikirwa nukuri dufise ingorane ngira murabona aba bantu bari ngaha, abana abanyeshuri ngaha ntibiga kubera izi ngorane z'amazi. No waramfise agatahe yahora agira ataradandaza ntubu nta gataha gifise. Ibintu byose byatwawe, impapuro z'amaparasera, ibiki ibintu byose byari mu nzu byaratwawe. Ivyombo byacu byose byaragiye. Nukuri tubayeho nk'abantu tumerewe nabi. Abana bacu bararetse kwiga kuko nta handi hantu dufite tuja. Amashuri ngaya murabona ko abantu barimo. Ayandi yaragurutse ari yari yaguruwe n'umuyaga. Ayandi yatewe n'amazi hariya hirya ahantu hitwa kujya kabiri. Abana ntibiga. Ibitaro ntituja kwa muganga. Ingwara z'ivyaduka ziza zakorera tewe n'imicafu kubera amatwarete acaduga agasesera mu bene gihugu. Ku busanzwe aya mazi yatubujije amahoro gose. Kuko jewe nk'ahantu nahora nkora hariya kujya kabiri. Ubu ibitaro twaramaze kuvyugara. Ubu turi ngaha nyene mibarabara tuguma tuzungeta. Ico gihe dutegwa n'amazi abantu bose bari mu bitaro bamwe twarabaterura tukabaterura mu mazi kuko ambulance yari yamaze kumera nk'imigwa byari bigikunda yuko ishobora kuva mu mazi. Ariko twarakoresheje uburyo bwose kugira ngo ambulance tuyikuremwo iravayo. Ubu iri ngaha kuri CDS. Rero abantu b'abagwayi bariyo twaciye tubakurayo turagerageza kuza turabatransfera mu bindi bitaro. Ubu rero ibitaro birugaye. Ibintu byaramaze kononekara, ivyombo byo mu nzu, abana, intuze n'ibyo tujyama ko byose byaragiye. Nukuri nta kintu dufise twovuga. Amazu nk'ubu yabomaguritse, ntitugira icyo tuvuga n'icyo twugira. Rero icyo twosaba nk'abanyagatumba nuko nukuri nkuko ari leta mvyeyi leta nkozi yorabishe dufasha abanyagatumba kuko turamerewe nabi. Icyuhidurwa nuko baba baraturondereye aho tuba turakika umusare. Kuko murabona turi mu kangaratete. Twebwe ikintu dukeneye kurusha ikindi nuko Rusizi bo koridigi kubera twe dutegwa na Rusizi. Rusizi rwaruzuye rumaze kuzura ruca rusesera mu bene gihugu. Nukuvuga imvura igwa hose yigwa mu Rwanda yigwa hariho hose. Nukuvuga inzuzi zose zisuka muri Rusizi zidutemberamwo. Rero hamwe Rusizi gokorwa nkuko bari babitwemereye. Ari baravuze ko bazodukorera idigi. Nukuri ivyo bavyiza cyane twoshima kuko amazi ntiyosora kuba nkaya nkuko yabaye gutyo. Hanyuma rero ikintu naco cihutirwa ibintu by'amatwarete bica biduga bigaca biseseka muri abanyagihugu amakorera igacigwira cyane. Ico twosaba leta y'igihugu yo dufasha ikaturonderera ahantu dushobora kuba turakorera mu mwanya aya mazi akiri menshi. Hakuru emwe naho boza bakadukorera Rusizi kabisa. Niyo boreka kudufasha mugabo bakaduhereza inyi ahantu kwibera hameze neza amazu nk'ubu yabomaguritse ntitugira icyo tuvuga n'icyo twugira.
oya nta handi hantu dukeneye naho bodukorera Rusizi naho botwumya ahantu botujana ahantu kure kubera iki ino twaramaze kugira nk'imiryango yose yobiri ino gusa kubera tugiye ahandi urumva imiryango twoca duhebana burundu oya twebwe nta kiyumviro cyo kwimuka twumva two kwiyumvira gikuru rero naho bodukorera Rusizi.